nibyo umwimbu warabonekanye ariko ntitwaragira ngo wabaye umusesekara. Bikanyurwa n'uko abasumyi nabo batera birubwira kandi n'abenegihugu babo batera birubwira. Aha bavuga ntaciye hirya no hino y'uko ikeneye gushyiramo izindi ngufu kugira ngo tugize umwimbu dushobore kuronka ibyo dufungura kugira ngo dushobore kuronka ibyo dufungura twongere turonke umusesekara dushora hanze. Iyo ntabwo ntiturayishika abarundi turacakeneye gukora amaboko muzi gusuzuma kugira ngo dushobore kuduza umwimbu. Ibituma ibiciro biduga n'ibituma byinshi si igituma kimwe. Muri ibyo rero harimo umwimbu wabonekanye, harimo abakeneye gukoresha uwo mwimbu, ariko harimo n'ibindi byankenerwa usanga bituma ibiciro biduga. Aha nk'igitoro gikenye ni ngombwa ibiciro biduga kuko usanga nacyo aricyo gisahiriza kugira ngo bishyirwe ku isoko, icyo gisahiriza mu bitari bike. Hari ibintu rero bimwe bimwe Burundi butisangije bituma ibiciro biduga, si cyo twaje ko, ariko barubwira ngo bamenye yuko igome n'ibyo biri muri sitoke hariho urugero bajya barabisohora, kandi twumvise yuko twibukije ko sitoke itaguma ari sitoke kandi ibyo bigaragara nabi n'ibyo kuko tuzoza tubije ko turabe twibuke tuhari nimba bataratangira kubishyira ku isoko kuko umuntu yari yatanze. Sinaba nabizeza ngo turiteze yuko n'ibyo biba bisigaye kubishyira ku isoko mu bice bigabanuka kuko igituma ibiciro byaraduze si umwimbu wonyine dufise ngaha uko ungana, ariko hariho n'ibindi mbere n'ubundi butisangije bituma ibiciro biduga. Honorable Senekine Jean Baptiste ati ubushikiranganji nyene bw'uburimyi n'ubworozi umwavu bakena, ati none ni kubera iki abantu batora umwavu igihe n'ibindi. Umwavu urakena kuko umwavu ugitangura gukorwa hano mu Burundi n'ibiri gukorwa abantu ntibari bwawijukire rwose, kandi uguhimiriza abantu kurima, gushyira ingiro hamwe, kurima mu makoperative, ingiro nini nini, abaserukira abandi, abatware n'abategetsi kwijukira kurima ingiro nini nini ntibyari bwaje mu ngiro. Uretse byaragiye mu ngiro byaciye bigaragara yuko umwavu uhindura hano mu Burundi ni muke, kandi iyo ikintu kimaze gukeha ni ngombwa kugira ngo kibonekane hari ibibazo. Umwavu rero ni muke, niyo mpamvu umwavu w'igihugu yanahimirije ko ahubwo abandi bashoboye kubaka amahinguriro yubaka, akanamiriza kugira ngo ushyiraho ifuni ifatwe mu bwoko ishobore kwaguka igwiza umwavu usumba. Icyo rero nicyo cya mbere gituma mbere na leta ishyiraho uburyo bwinshi kugira ngo igiciro gigume kigabanutse, ariko nicyo gituma umwavu utabonekana ushoke ukwira hose mu mwanya ukenewe. Aha twabonye gusa ko hambavu y'agatasi n'impeshi hagiye kwirima ryo muci abantu bashoboye kuvomera cyangwa bakarima mu myaba, kikaba ikiringo gira gatatu naco nyine bisaba umwavu. Rero ngaha nibaza ko atamajambo maremare yokenerwa, ahubwo hokenerwa ibikorwa leta iriko irakora kugira ngo umwavu wizwe, kubera dufise ibyo tubikora mu Burundi, amahinguriro gukora wire irihari naryo yabuke ishobore kugira umwavu mwinshi kugira ngo bigende neza. Akajagari karava mu kudatunganya neza akazi, ugasanga uburyo burashika ku maposita, uburyo ntibugenda muri funi, uburyo buja kuja muri funi ari uko umwavu usohotse, hanyuma nabo bakabona
guharurwa amahera y'umwaka wasohotse. Umuntu rero avuze ngo bifuza amafaranga baba bayafise kandi batanga umwavu siko biba biri, ariko hari abatatunganya neza kugira ngo baba abajejwe indimo, baba abajejwe intwaro, ubu wabonekanye bishobore guhabwa abawurihiye urugero. Ibyo nabyo bikaba byaritaweho kugira ngo n'ibisubizo biratera akajagari, kugira ngo mwarumvise ingingo zagiye zifatwa na leta, zifatwa n'ubushikiranganji kugira ngo induru zaba zadutse kubera ivyo zihave byabwirizwa gukoreka bikoreke. Yagarutse kandi ku bijyanye n'ubushikiranganji bw'ubudandaji avuga ibijyanye n'amaprodwi ya Braludi, ibinyobwa bivuye muri Braludi, sima bivuye muri Buseko, isukari muri Susuma. Kimwe cyoco ibyo bintu by'isukari bitatu, ingorane ya mbere ihari nuko umwimbu batanga udahuriranye n'ibyankenerwa by'abarundi. Umwimbu utanga ni muke, haba muri Braludi, haba muri Buseko, haba muri Susuma. Isukari ya Susuma ibonekanye speculation zishaziye. Mugabe isukari itahari ni ngombwa yuko izo speculation zihaba, kuko ni ibikwiye kubera abayikoresha babaye benshi n'ibyikora byabaye byinshi. Iyo turiko turahimiriza tuvuga tuti habe amahinguriro, industrie de transformation, tuza kugaruka dusanga iyo sukari ndayikenerwa rwose. Iyo niyo ntambamyi ya mbere, ni nayo ukenera wawe ukenewe uriko urakora leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije. Aha harimo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi, harimo kandi kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze, mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ibyo bifuza. Icyo ni cyihorejwe na leta kandi yaratanga intumbero, ariko hambavu yaho mubonye bidashobotse byihuta ni ukumenya yuko hariho no gusubira kuryorora, kandi kuko ibintu byarazinze ku masoko mpuzamahanga. Hari n'igihe ushobora gusanga ibiciro bya buri munsi bidahuriranye n'ikiguzi cy'ibyo bintu. Ibyo byose bikabanza kubigwa neza kugira ngo umwenegihugu ntabwo ashobora gusanga yegomeye ibintu byose ku bwinshi ntakabura n'icyo ari gukora, akabura n'amikoro y'ubuzima. Ibyo byose bikigwa. Biranakenewe kandi yuko ayo mahinguriro atwereke integuro y'ingene bazorwiza ubwinshi kugira ngo leta nayo ishobore kubaherekeza. Hanyuma muri uwo mwanya batwereke bati mu kiringo kingana uku turashobora gukora tukagwiza umwimbu, muri icyo kiringo leta nayo itegekanye yuko hashobora kuba ama-importation cyangwa ama-exoneration ko bimwe bimwe biza kugira ngo ibyo bintu byankenerwa bishobore gushika mu gihugu. Hanyuma mwabajije n'ikibazo kijyanye n'abanyamahanga. Ingingo zarafashwe, birasaba yuko hubakwa ibigo, hategurwa ibigo bagororerwa cyangwa bacamo ko ari iy'imvurwa. Burya barabagurukana ruguru, umwana iyo amaze kunanirana mu rugo, burya no mu gihugu hatera ingorane. Ku bantu bakuze ibyo biroroshe, uwo basanze mwibarabara ariko arasegereza, hariho amategeko. Bitaba mpanabyaha kirahana gusegerereza mwibarabara b'abantu bakuze, baraheza bakabapika ko ayo mategeko. Niba yarashonje akaba yaretse gukora amaboko mu mpuzu mu bagore, bakamutwara inamba ari mu gasho, akaba arabona ibyo afungura, mugabo akaba araniga yuko gusegerereza atari inzira nziza. Kuri bajye bana naho hariho ikigo kimaze kugurwa kimwe, ubu hariho bamwe bari muri icyo kigo kugira ngo baze banakuriwe, nibyo barabarumika hanyuma bakongera bakagaruka. Abo barumvise bakongera bakagaruka, baraheza bagasubira bagacishwa muri icyo kigo. Bakijwe muri icyo kigo bakabigisha ibi byankenerwa, abarumvise ubwira kandi bakongera bahindura akadaka, baraheza bagahana. Kuko abageze guhanwa, abageze gufungwa, gukora ibindi gukurikiranwa n'amategeko, baraheza bagakurikiranwa n'amategeko. Icyo kibazo rero cyarafashwe mu bintu na leta, kandi muzoja murabona akarusho k'iminsi iza. Kandi nagiye nuko natembera ndabona akarusho.
ndabona aho twahora tubona abantu birirwa bajyana mu ibarabara yagiye gutora akana kintu atari nabwo baza gusengesha turabona ko atatu tukibona cyane hari abacikinga mu mugabo ahantu henshi mu minsi yeze mu mezi abiri ari inyuma basanga kandi izo ziteye isoni. Hanyuma bavuze mu bijyanye n'ibyindero intebe zikoze hagati ntibizoherera rimwe n'ubu ari ikigega kitari gito twabibabwiye cyatsi kugira ngo bazigire zizoza ziratangwa